Ndabahaye ikaze hano ku Mibereho TV. Uno musi tugiye kwigira hamwe imirongo ya Bibiliya ivuga kw'ijambo guharira. Muri kumwe na Lize iruta vyose. Abatarakora abonema turabasaba muyikore, fyonda kuri s'abone canke subscribe. Abamaze kuyikora nabo Imana ibahe umugisha. Umurongo wa mbere tuwusanga mu guharura igice ca 14 ku murongo wa 18 haravuga utuhoraho ntebakuraka gira ikigongo cinshi mparira ibigabitanyo n'ibicumuro ariko simperereza urubanza kutarugira mpora abana ibigabitanyo vya base nkageza ku runganwe rwabo rugira gatatu no ku rugira kane. Umurongo wa kabiri tuwusanga mu guharura igice ca 15 ku murongo wa 28 haravuga uwo muntu caguye ko umuherezi aze amutangire impongano imbere yanje amuhongere nawe azoharirwa. Umurongo wa gatatu tuwusanga muri Luka igice ca 6 ku murongo wa 37 haravuga kandi ntimugahinyurire mu mitima yanyu namwe mukazohinyurwa kandi ntimugatsindishe namwe mukazotsindishwa mubohore namwe muzobohorwa mutange namwe muzohabwa. Umurongo wa kane tuwusanga muri Luka igice ca 17 ku murongo wa 4 haravuga kandi niyakugirira nabi indwi ku musi umwe agahindukira ibihetangabo ndwi akubwira ati ndihanye uzumuharire. Umurongo wa gatanu tuwusanga mu cete ca mbere canditswe na Yohana igice ca mbere ku murongo w'9 haravuga nitwatura ivyaha vyacu niyo yo kwizigirwa kandi igororoka ivyo nivyo bituma iduharira ivyaha vyacu ikatwoza ukugabitanya kwose. Umurongo wa gatandatu tuwusanga muri Zaburi igice ca 86 ku murongo wa 5 haravuga kuko wewe mwami uri mwiza ugabirije guharira kandi wuzuye imbabazi ku bakwambaza bose. Umurongo w'indwi tuwusanga mu cete ca kabiri Pawulo yandikiye ab'Ikorinto igice ca 2 ku murongo w'10 haravuga ariko uwo muri buharire wese nanje ndamuharira kuko nanje ico mpariye namba hari ico mparira ngihariye ku bwanyu mu nyonga za Kristo. Umurongo w'umunani tuwusanga mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo igice ni ca 6 turahera ku murongo wa 14 gushika ku murongo wa 15. Ku murongo wa 14 haravuga kuko nimwaharira abantu ivyaha vyabo na so wo mw'ijuru azobaharira namwe. Ku murongo wa 15 haravuga ariko nimutaharira abantu ivyaha vyabo na so nawe ntazobaharira ivyaha vyanyu. Umurongo w'9 tuwusanga mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Mariko igice c'11 ku murongo wa 25 haravuga kandi nimwahagarara musenga nihaba hari ico mupfa n'uwundi mukimuharire ngo so wo mw'ijuru nawe abaharire ivyaha vyanyu. Umurongo w'10 tuwusanga mu cete Pawulo yandikiye Abaroma igice ca 4 ku murongo w'indwi kugeza ku murongo w'8. Umurongo w'indwi uravuga ati hahigwa abahariwe ibigabitanyo vyabo kandi ivyaha vyabo bigatwikirwa. Umurongo w'8 hahigwa umuntu uhoraho atazoharura kw'icaha. Umurongo w'11 tuwusanga mu cete Pawulo yandikiye Abanyefeso igice ca 4 ku murongo wa 32 haravuga mugiriranire neza mugiriranire imbabazi muharirane nk'uko Imana nayo yabahariye muri Kristo. Umurongo w'12 turawusanga mu cete Pawulo yandikiye ab'Ikolosayi igice ca 3 ku murongo wa 13 haravuga mwihanganirana muharirana iyo umuntu agize ico apfa n'uwundi nk'uko umwami wacu yabahariye namwe abe ariko muharirana. Ndabashimiye ku mwanya mwafashe mu kuraba ino video
ndabasaba kugira ngo mufyonde aho hepfo abatarakora abonema mufyonde kwijambo sabone, murabona n'agakengeri kari hirya nako mugafyondeko, kazobafasha kuguma mwibonera amavideo dusohora hano ku Mibereho TV. Mugire umunsi mwiza, Imana ibazigame.